Kuri uyu wa kane igerekezo ry'indwi Rusama umwaka wa 2026 umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera Habimana Ferdinand yatanguje ibikorwa bijanye no gufumbira hamwe no gusasira igikorwa cy'ivoka. Ivyo bikorwa akaba bikoreye ku mutumba Bugorora, zone Runyankezi, komine Kirundo, intara ya Butanyerera. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Kirundo Habimana Tito yamyishije ko abenegihugu muri iyo komine bafashiye mbere mu gutera ivoka. Yashimiye kandi umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera kuba yahisemwo gutanguza ku mugaragaro ico gikorwa muri iyo komine, biboneka yuko abafise ko icizere. Igikorwa rero cyabereye ku mutumba Bugorora ku buringanire bwa hegitari 12, hakaba hatewe imivyaro y'ivoka irenga ibihumbi 36. Iyi komine ya Kirundo twasanze kungo hari umuntu akubwira ngo mfise amavoka 5, ukamubaza ngo uyafise he? Ndayafise munsi y'inzu. Wagenda kure ugasanga afise 10. Twasanze abantu benshi bazi ko ivoka ryimejeje atari ivoka yateye, ntari harura. Waharura rya indi yateye n'ikibuto canke se umuvyaro. Avuze ngo nateye 5, hari usanga yateye 8 canke yateye 10. Rero turashima cyane umurindi abanyabanga bacu bariko. Ibisigaye nibijanye n'imindi migambi yahana muri komine yacu ya Kirundo, kuko twafashe umugambi yuko iyi komine ya Kirundo igisagara ca Kirundo kisa neza. Ubona hose ni mwaza kuraba ariko barapava ibitimwe turakorana ibijanye n'isuku, aho twategetse yuko abantu bose afise ububare bapima inzoga bakoresha amarodipa ariko utuntu zenya uturobine. Ikintu bijanye no gutinga ibitukikije, abagonyabanga bose bariko baragira umugambi wo kwimba ibinogo impande y'amazu bitega amazi kugira ngo ajye amazi apfa ku nzu anyengetere mu kuzimu, bityo ejo tubone amasoko mashasha ariko aravuka kugira ngo turinde inkukura. Mu gisasa cy'indero twaragize inama ejo dusanga muri Kirundo hari abana benshi bariko baraheba. Tufata ingingo yuko abana bose bagaruka mu ishuri. Kuva dufashe iyo ngingo hacindwe 2, hamaze guruka abana mu ishuri barenga 800. Tuvuga rero mwakutsa dukeneye 0 abando mu mashuri yose agize ino komine yacu ya Kirundo na 0 grossesse. Ikibazo rero tukunda kugira kibi by'inuzenya by'abantu bataramada n'ubutungana bishira mu ruhara, kuko reka tubivuge ahanyene muri zone ya Runyankezi hari umuntu yafashwe yateye umwana inda arapfungwa, haheze imisa carapfungurwa. Ariko twasabye yuko administration ikurikirana kugira ngo uwo muntu byanka byakunda ahanwe hisunzwe amategeko kugira ngo n'abandi bose bagire ico batinya. Mu ijambo yashikirije abaraho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera Habimana Ferdinand yamenyesheje ko atanguje ku mugaragaro isekeza ryo gufumbira hamwe no gusasira igikorwa cy'ivoka muri komine Kirundo, zone Runyankezi, ku mutumba Bugorora, eka no mu ntara ya Butanyerera muri rusangi. Uwo mutegetsi yasavye abenegihugu bo muri komine Kirundo nabo muri ntara ya Butanyerera muri rusangi kuzobungabunga igikorwa cy'ivoka. Yamenyesheje icese kandi ko umuntu wese adusanga yafashe nabi ivoka atakurikije amategeko azohanwa. Muvyumve neza, uno munsi mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera niho twuguruye icese, isekeza ryo gufumbira hamwe no gusasira igikorwa cy'ivoka. Banyarunyankezi murazi yuko 2030 twemeje yuko intara ya Butanyerera ivyo bishobora kwimbura itono mur'iyo. Gutyo mpaka amafaranga mva makungu ashika muri yari akinjira mu kigega cy'igihugu, kugira ngo igihugu kironke gishobore gusuma ivyo tudafise ngaha mu Burundi. Nico gituma uno munsi twihaye ihangiro ryo gutanga umwahuro ku barimyi bose b'amavoka, kandi ndazi nta mwene gihugu n'umwe mu ntara ya Butanyerera atarateragira amavoka. Guhera uno munsi rero turahuye, tubahaye ukwezi kumwe gushika mu kwezi kwa 6 igikorwa cyo gufumbira, igikorwa cyo gusasira kizobe carangiye. Haba mu bitara binini, haba mu makoperative, haba mu masosiyete, haba eka ahantu hose hari igikorwa cy'ivoka.
uwo muntu wese tuzosanga ivoka yarifashe nabi, atarikurikiranye, atakurikije impanuro ahabwa n'abafundi bayo, atakurikije impanuro ahabwa n'abakurikirana igiterwa c'ivoka, uwo muntu azohanwa kuko azofatwa nk'uzoba ariko arahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Kuko mwarumvise yuko igiterwa c'ivoka nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye yagisize ku rutonde rw'ibiterwa njabukamazi. Ndabasabe mumukomere amashyi cyane. Igiterwa c'ivoka yagisize ku rutonde rw'ibiterwa njabukamazi. Nico gituma dusaba yuko mugumyabanga mukenyerarugamba munyabutanyerera wese ahuri igiterwa c'ivoka ugikurikirane, kuko nico intara yashimikiyeko nk'ubutunzi tugiye guhagarirako mu ntara. Ubutunzi bw'intara tugiye kubushimikira ku giterwa c'ivoka, ibindi bizoza mu nyuma. Ikawa turazi ko zisanzwe zihari, icyayi turazi ko gisanzwe kihari, ibigori turazi ko bisanzwe bihari, ivyo nayo tubwira ngo abirime turazi ko bisanzwe bihari, mugabo igiterwa c'ivoka ni itegeko. Kubwiwe rero amavoka yateragiwe ategerezwa kuvomerwa muci. Yasavye abenegihugu kuyavomera bakoresheje ubuhinga yise mu rurimi rw'igifaransa système d'irrigation goutte à goutte. Yasavye umuyobozi w'ibiduhikije uburimyi n'ubworozi muri yo ntara kuzofasha mu gikorwa kijanye no kwimisha amavoka. Inyuma yaho yaciye yifatanya n'abenegihugu bo muri komine Kiremba, Zore, Bukuba, umutumba w'Isuri hatewe ibiti vy'ivoka birenga 6,000 ku buringanye bungana na hegitari 9, aho yaharanguye ibikorwa bijanye no kwimisha igiterwa c'ivoka. Umutegetsi akaba yagiye aherekejwe na komite y'umugambwe mu ntara, abanyamabanga b'umugambwe CNDD-FDD mu makomine, abanyamabanga b'umugambwe CNDD-FDD mu mazone agize intara Butanyerera, tutibagiye abahurikiye muri Green Gold ikurikirana igiterwa c'ivoka, umuyobozi ajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara n'abandi. Ibikorwa by'uyu munsi wa kane akaba yabisozereye ku mutumba Ruvumu, zone Gakere, komine Kiremba mu ntara Butanyerera, mu gitara c'ivoka canaguwe, ubu kikaba kirimwo umwimbu w'amavoka ushimishije.